nimwuguruke inzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Kwigenekerezo rya 8 Rusama uno mwaka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Space Caritas Njebarikanuye yarifadikanije n'abakristu bo muri paroisse Gatolika ya Mubuga Rutonde muri komine n'intara ya Gitega mu birori vyo kwinjira isengero shasha y'iyo paroisse. Ivyo birori vyari bihagarariwe n'umwungere wa diocese nkuru ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana. Mwijambo yashikirije abaraho, nyakubahwa Njebarikanuye yerekengurukiye abakristo kuri ico gikorwa cyo kuyubakira isengero, yongera arashimira n'abandi bose bitanze. Yarateye intege patiri mukuru w'iyo paruwasi, acamwemerera ko leta izobaba hafi mu migambi yo guteza imbere abakristu n'igihugu. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarakengurutse imigambi y'iterambere irangurwa na Eklezia Gatolika mu bijanye no kubaka amashure, amavuriro n'ibindi. Nyakubahwa Njebarikanuye yarangije ijambo ryiwe ahamagarira bene gihugu kubandanya bikingira ikiza ca coronavirus. Turakeje cyane iyi paruwase Mubuga Rutonde, na cyane cyane dukeza umwungere mukuru wacu, mufashe tumukomera amashyi cyane. Reka dukeze kandi imvukira n'abandi bose bitanze, mwumvise ko babatubwiye hamwe novuga umwe no havansa nga nibagiye, mumfashe nabo tubakuru ubwatsi tubakengurukire. Dukengurukire cyane Imana mushobora byose, twongera dutera intege nyakubahwa patiri mukuru aho yasabye ko ubutegetsi bwo muba hafi. Ibyo turabyemeye kuko turazi yuko muriko murerera Imana, mwongera murera n'igihugu. Nyakubahwa patiri mukuru, umutima ukomeye uba mu mubiri ukomeye, kandi umubiri nawe ukomeye utunga n'umutima ukomeye. Nico gituma rero leta y'u Burundi itegereza kwifatanya na Eklezia Gatolika n'andi mashengero ariko arera igihugu c'Imana, yongera arera igihugu. Turakenguka cyane ku vyiza tubona diocese ikorera abene gihugu, haba mu mashure, amavuriro, haba muri izi nyubakwa, na cyane izi nyubakwa zidufasha by'ukuri kubona ico turi, izi nyubakwa z'amashengero ateye igomwe. Ni naco gituma rero leta y'u Burundi itokwigira inyuma, ibona muri ko muteza imbere abana bayo gutya. Ariko mpereze naho nayi gutangura, ndabasabe bakristo bavukanye nk'uko umuvyeyi mukuru wacu Yesu yayitubariye, yabidusabiye ku Mana ngo Imana irafashwa. Tuze turagerageza kwirinda cakiza caduteye coronavirus, kugira ngo leta mvyeyi Kankozi iratubwira ati sinandura, nanduwe naho ntegerezwa gukira, kandi kiraze yuko nandukiza abandi. Tubifate nka nkama, dukundane kugira ngo tugume tukigwanya, uwo bishitse akagwara yivuze kare